ndabaramukije mwese ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 2026 mu mwaka wa 2024. Mu gatondo hatekanijwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Makamba, mu Rutana, mu Ruyigi hamwe no mu ntara ya Cankuzo. Mu Cankuzo hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi gitekanijwe mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Imuramvya, Ikaruzi, Igitega, Ibujumbura, Imwaro, mu Rumonge hamwe no mu ntara ya Bururi. Ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Kayanza hamwe n'Imwaro, aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Bubanza, mu Kayanza, Ingozi, mu Kirundo, Imuyinga, mu Cankuzo, mu Ruyigi, Imwaro, mu Rutana hamwe no mu ntara ya Makamba. Imituragaro ikazokumvikana mu Cankuzo hamwe no mu Ruyigi. Mu ntara ya Bururi ikirere kizoba kiganziwemwo ibicu vyinshi. Mu ntara ya Bubanza, Imuyinga hamwe no mu Rutana nubwo hazogwa imvura hazongera hacemo n'ibihe vy'izuba. Ahasigaye rero hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:07 rirenge igihe cy'isaha 12:22 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.